Vous savez, c'est un sujet très sérieux. Les États-Unis est le seul pays à avoir utilisé des Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico gihugu conyene cyakoresheje ibigwanisho ruhonyanganda hari mu ntambara ya kabiri y'isi yose Hiroshima na Nagasaki bakoresheje bombe y'amakirotone 200. Ibigwanisho ruhonyanganda bigereranye twebwe nk'Uburusiya dufise bipima hagati y'amakirotone 70 na 75. Ibihugu by'uburengero byibaza ko tutazigira tubikoresha, ariko nagira nongere ndabibutse umuntu wari we wese aziyumvira kuvogera igihugu cacu tuzokoresha uburyo bwose dufise mu kumugwanya. Ndabaramukije mwese. Ubu yari Vladimir Putin, umukuru w'igihugu c'Uburusiya, aho yongeye kugabisha ibihugu by'uburengero ko Uburusiya bushobora kwikura ku bigwanisho ruhonyanganda mu kwivuna umwanzi. Iri jambo ryatumye isi yongera kwikanga ko ishobora kubona amahano yabaye mu 1945 igihe hategwa ibigwanisho ruhonyanganda Hiroshima na Nagasaki. Ni mu gihe intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yongeye gufata indi ntumbero, aho Ukraine nayo yatanguye kurungika mu Burusiya ama missile ballistique iri guhabwa na Amerika n'Ubwongereza. Ibi rero byatumye Putin yongera gutanga gasopo kuri ibi bihugu biriko birashigikira Ukraine. Ariko turibaza uyu mugabo Putin avuga isi kikanga ikagira ubwoba ninde muri make? Ni muntu ki yatumye Uburusiya bo igihugu cy'igihangange? Mu mwaka w'2022 igihugu c'Uburusiya catanguje intambara kuri Ukraine. Ibihugu by'uburengero byafatiye ibihano bikomeye Uburusiya, ariko ibiharuro vyerekanye ko igihugu c'Uburusiya cakomeje gutera imbere mu by'ubutunzi nubwo cyari carafatiye ibihano, ndetse ubu kikaba ari igihugu kibarizwa mu bihugu 4 by'ibihangange ku isi, haba mu butunzi, mu gisirikare, eka mu buhangange bwose bushoboka. Ibi vyahinduye ishusho y'isi, aho Amerika yahora ivuga ngo ziba, ibihugu bigaca biziba. Aho Amerika yahora itegeka ibihugu ati utabikoze turagufatira ibihano. Niko byagenze ku Burusiya, ariko Amerika n'Uburaya byabaye desi babonye ibihano vyabo bitagikora. Igitsure cabo birasa naho ataco kikimaze, kuko mwibuke ko n'ibihugu biriko birishira hamwe kugira bihangane n'iki gikenye ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Narababwiye BRICS n'intumbero zabo mu guhangana n'ibi bihugu bitwaza umukazo, bitwaza igikenye, bitegeka ati kora ibi mutabikoze turabafatira ibihano. Uno musi rero turabira hamwe umugabo yatumye igihugu ciwe kigira igitinyiro ku isi yose, avuga ijambo isi yose ikikanga. Ni nawe yazanye n'iciyumviro cyo gushinga BRICS, wa muryango nababwira kurishira hamwe kugira bahindura ibintu. Ubuzima bwa Vladimir Putin tubutangurire ku itariki y'indwi ukwezi kw'icumi 1952 muri Leningrad, ubu ni St. Petersburg, aha ni mu Burusiya bwahoza Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet. Yavukiye mu muryango utishoboye kuri se Vladimir Spiridonvich Putin, yahoze mu gisirikare cyo mu mazi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Naho nyina Maria Ivanovna yakora akazi kabayabaye n'ihinguriro i Leningrad. Yakuze mu bihe by'ubukene n'ibibazo by'ubuzima byabaye inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Putin yize muri kaminuza ya Leningrad, aho yakuye impamyabumenyi mu gisata c'amategeko mu 1975. Mu gihe c'amashure yiwe yatangiye gukunda imyitozo ngororamubiri, ndetse akunda n'umukino wa judo. Ari naho yatangiye kugira inyota yo kwinjira muri politike no mu mirimo ya leta. Nyuma yo guheza amashure, Putin yinjiye muri KGB, yari komite y'umutekano w'igihugu, ariyo yari service y'iperereza ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet ico gihe.
bamushize mu kibanza cy'inyuma muri uru rwego rw'iperereza kuko ntiyari yarigeze yigaragaza nyene nk'umuntu ashoboye. Nuko yinjiye mu biro by'iperereza vya KGB i Leningrad, ariko akazi yakora ntikamushimisha. Baramutumagiza bakamuha n'ubundi buzi butari kuri programme y'umunsi, bikamubabaza. Mu 1982 yagize ubugeni na Rudumira Putina, bari bamaranye imyaka 3 bakundana. Ariko mu nyuma uyu mugore yaje gusanga umugabo wiwe akora akazi atarazi, mbere yibaza ko ashobora kuba akorana n'abagizi ba nabi, ariko ntacyo byamutwaye. Ku myaka 32 Putin bamudogije ipete, bamugira umukomanda, maze arungikwa i Moscow muri formation yo kuba maneko. Amaze y'umwaka ababaye maneko ya leta azwi kuri Code Platov. Ahetse zino nyigisho hari hageze ko arungikwa mu kazi. Ico gihe yabwiwe ko yo kwitegura kuja hanze y'igihugu gukorerayo. Yarishimye cyane kuko yumva ko ubuzima bwiwe bugiye guhinduka. Yarungitswe mu gisagara ca Dresde mu gihugu c'Ubudagi, igisagara cagenzurwa n'abasovieti. Ico gihe ntivyamuryoheye kuba agiye gukorera aha hantu, we yishakira kuja New York, Londres canke Paris, ariko kameme byasumba kuguma i Leningrad. Rero yazinze amavarize aragenda atangura imirimo i Dresde. Ico gihe misiyo yiwe kwari kuba ambasaderi w'Uburusiya muri Dresde, ariko yari maske kuko akazi kiwe kwari kurokrita abandi bamaneko bakorera leta zunze ubumwe z'abasoviete. Ku munsi wa gatanu itariki 10 z'ukwa 11 umwaka w'1989 uruhome rwatandukanya Berlin y'ubuseruko na Berlin y'uburengero rwarasenyutse. Nico mwumvise bita Chute du mur de Berlin. Ibi byahangayikishije Putin kuko yaribaza ati none ngiye kuba wande, kuko isenyuka ry'uru ruhome byasigura ugusenyuka kwa leta zunze ubumwe z'abasoviete. Ico gihe muri ico gisagara ca Dresde abantu baragumutse biyamereza umugambwe w'abakomuniste. Putin araronderwa ngo yicwe, ari nako guhunga asubira i Leningrad. Putin n'umuryango wiwe, umugore we n'abana babiri, ubuzima bwaranse bageze i Leningrad. Bagiye kuba kwa se wiwe mu kazu katanagutse gatoye, ubuzima buranka, nta kazi yari afise. Leta zunze ubumwe z'abasoviete zasenyutse, biravugwa ko yirirwa mu gitanda yabuze icakora n'icareka. Ibaze Vladimir Putin maneko yatoje kugira ku rwego rwo hejuru. Muri iki gihe yategereza kurondera akazi kagaburira umuryango wuyo, kuko ivyo yari yarize byo kuba maneko ntaco byariko birafasha muri iki gihe. Ico gihe Boris Yeltsin yarahejeje gutorwa kwa president wa Federation y'Abarusiya, asubiriye Mikhail Gorbachev yahora atwara leta zunze ubumwe z'abasoviete zarejeje gusenyuka. Mu gisagara ca Leningrad umudemokrate Anatoly Sobchak yarahejeje kugenwa kuba maire de la ville. Uyu yarazi Vladimir Putin kuba maneko mwiza, maze ico gihe amugira umuhanuzi wiwe, kuko igisagara ca St Petersburg harimo akajagari kadasanzwe, ubusuma, ubugizi bwa nabi, abantu badashimishwa n'iduka ry'ibiciro, ndetse ntibashimishwa n'ubutegetsi bushasha bari bahejeje kuronka. Ariko Anatoly ntiyahaye akazi gusa Putin ngo abe umuhanuzi wiwe, yamuhaye n'akandi kazi. Bakoranye business, reka ndayite deal, no kuvuga abanyamahanga bagomba gukorera ivyashara muri St Petersburg. Dossier zabo zategerezwa guca muri mu biro kwa Putin. Mvuze dossier murumva ko harimo na kanote. Ibi byaheze mu mwaka w'1996 Anatoly ahindiriwe amabanga yo kuba maire de la ville ya St Petersburg, maze asubirizwa na Vladimir Yakovlev. Putin nawe nyene byasa naho akazi kamuheranye, ariko siko vyagenze. Yahamagawe i Moscow gukorera mu biro by'umukuru w'igihugu hampande ya president Boris Yeltsin. Ibintu vyahaye amahirwe Vladimir Putin yo kumutegetsa akomeye isitinya cyane no musi.
Perezida Boris ico gihe yari afite ikibazo cyo kunywa inzoga nyinshi ndetse zikaba zaramuteje ikibazo c'ubuzima bwiwe. Akarorero mu 1995 Boris yakiriye perezida wa Amerika Bill Clinton, ariko vyaramunaniye ko baganira kuko yari mborego umugabo. Ariko nubwo yari afite ico kibazo ntiyipfuza kurekura ubutegetsi. Mu kurondera abamufasha yagenye Vladimir Putin mu kwezi kw'indwi umwaka w'1998 kuba umuyobozi wa serivisi y'umutekano w'igihugu FSB, yahora ari KGB ya kera. Akigera kuri iyi poste yasanze ibintu vyarayangaye, ubunyonyezi biturire, ariko ntaco yari kubikorako kuko hari abamafia basa naho bayoboye igihugu. Ariko hampande ya Putin hari undi mugabo atashimishwa n'ubusuma bwariko burakorwa n'indongozi. Yari procureur general Yuri Skaratov. Uyu yaratanguje amatohoza kuri risahugwa ry'igihugu no kwigwizaho ubutunzi kuba oligarch. Aba bari abamafia muri leta, bari batunze cyane, ariko ubutunzi bwabo budaciye mu muco. Vladimir Putin mu gukiza aba ba oligarch yateze kamera wa mu procureur mu cumba ca hotel aho yarari kumwe n'undi mugore bariko baragirana ibihe vyiza. Aya mashusho yerekanye ku mateleviziyo menshi yo mu Burusiya, maze procureur abarirukanye mu kazi. Amatohoza yari karakora abahagarariye ngaho aba oligarch baba barakize. Vladimir Putin yatangiye gukundwa n'aba ba oligarch, aba mafia bari bakomeye muri iki gihugu, maze ukudahana no gusahura bikomeza gufata urundi rwego. Aba ba oligarch batangiye kubona Putin ko ari umukandida mwiza ashobora gusubira Boris, maze inyungu zabo ntizihungabane na gato. Mu 1999 Boris Yeltsin, umukuru w'igihugu cy'u Burusiya, yemeje ko Putin abaye umushikiranganje wa mbere w'Uburusiya. Iki kibanza cyahaye Putin amahirwe 100% yo gusubirira perezida Boris, ibintu atari yarigeze yiyumvira mu buzima bwiwe. Ariko ngaha hari hakabazo gatoya. Putin ego yarazwi muri leta, mafia iramuzi, ariko abanyagihugu ntibamuzi. Ariko nibisanzwe yatanguye kwiyegereza abanyagihugu. Rero yabigenjeje gute? Iki gihe Uburusiya bwari bugize iminsi bugabwa k'ibitero by'iterabwoba n'imigwi bitandukanye. Rero yafashe ijambo kuri televiziyo, hari inamura yagiriza abamizirima bo muri Chechnya ko ari bo bariko barahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burusiya. Aha vyasa nahatangije intambara kuri Chechnya kuko ntivyatevye ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi 1999 ingabo z'Uburusiya n'ibifaro biremereye zinjiye Chechnya. Iki gihe abanyagihugu b'Uburusiya bari barugarijwe n'ibitero vya hato na hato, batangiye kumukunda, abaramenyekanye mu gihugu cyose. Mu kwezi kwa 12 umwaka w'1999 ubuzima bwa President Boris bwari bugeze habi. Yaragwaye arabura utuguvu, birangira atanze imihoho. None ninda zomusubirira? Putin yarafise amahirwe menshi. Ntivyatevye ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2000 Putin yatsinze amatora ku majwi 53% ababaye perezida wa Federation y'Uburusiya. Yijeje abarusiya kubakura mu bukene bari bafise ico gihe, mu kugwanya ibiturire n'ubunyonyezi bwakogwa nabo muri guverinema nyene. Yagwanije abacecene ndetse ashiramye inguvu agwanya abari bafukamye mu gihugu, akagwe kaba mafia les oligarch. Nubwo ataraba perezida vyasa naho abashigikiye, yaramayeri kugira bamufashe kugera kuri iyi ntebe. Amaze kuba umuntu afite ijambo rya nyuma mu Burusiya, yarabahinduriye, yiyemeje gushira igihugu ku murongo. Yageze ku butegetsi igihugu caracitse nk'ibice bitatu. Hari haba demokrate abashira imbere demokrasi bagendeye ku ruhande rw'abanyaburaya na Amerika. Hari haba abakomuniste bari begamiye ivyumviro vya Stalin. Hariho n'abatsare
bari bashigikiye ivyumviro by'abatsari ku ntwaro za kera. Putin rero yategerezwa guhuza ibice byose kuko yarazi neza ko igihugu kidashobora gutera imbere atabumwe buhari, ngo agahugu kaza guhona kicamwe ibice. Yashaka kugira Uburusiya igihugu cy'igihangange, ntiyari kwemera rero ko haba ubudumbidumbi mu gihugu ciwe. Hasubiwemwo ururirimbo ruhayagiza igihugu cyo kwikukira, hasubirwamwo n'ibirango vy'ibendera y'igihugu, havuka rishasha rihuriweho n'iyi migwi yose. Niwe rero yarafite ijambo rya nyuma, ibyo ategetse byarakorwa kuko na President Boris yibwira ko bazogumara abagenzi yaramuhinduriye aratangara. Misiyo ya Putin kwari kubaka igihugu kikaba igihugu gifite igitinyiro n'ubuhangange ku isi. Kugira bishikeko nta kundi yari kubigenza, yatwaje igitugu, atwaza umukazo, ategeka ama entreprise prive yari yarigometse kubaha ubutegetsi n'amategeko y'igihugu. Nubwo atwaza umukazo, abantu baramukunda kuko yarazanye impinduka ku nyungu y'igihugu na beneco. Mu mwaka wa 2004 Putin yongeye gutorerwa kuba umukuru w'igihugu kuri manda igira kabiri, atsinze ku matora 71%. Iyi manda yatumye akomeza agenda yiwe yo guteza imbere igihugu, ndetse atangura kwitandukanya n'abanyaburaya na Amerika. Tugeze mu mwaka wa 2008 Putin yategerezwa kubisa abandi kuko ibwirizwa shingiro ntiryamwemerera kwiyongeza manda ya gatatu. Ariko wowe yabona ko hari byinshi atari bwakore, gusa nta kundi yari kubigenza, yategerezwa kugenda. Yahaye amahigo umugenzi wiwe Dmitry Medvedev, maze atsinda amatora ababaye perezida w'Uburusiya itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu muri 2008. Acagena Vladimir Putin kuba umushikiranje wa mbere. Nubwo yarashitswe ngaha muri aya mabanga yo kuba umuntu wa kabiri akomeye mu kino gihugu, yari yiteguriye kugaruka ku butegetsi mu mwaka wa 2012 kuko yabona ko hari byinshi atari bwakore. Icyo yarakeneye gusa wari umwanya. Yatanguye kwegereza kandi abanyagihugu, akomeza imyiyamamazo kwaje. Uko yabiteguye niko byagenze, kuko itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2012 Putin yatsinze amatora ku bice 63%, maze abatorewe gutwara manda ya gatatu gushika muri 2018 kuko ibwirizwa shingiro ryari ryarahinduwe, yahora ari imyaka 4 ariko ubu manda yari ibaye imyaka 6. Hakimara gutangazwa ibyavuye mu matora, yashimiye Abarusiya bongeye kumwizera. Yagize ati twatsinze kandi byabaye. Ariko icyo mwomenya cyo aya ntiyari amatora asanzwe, ahubwo yari test kuri twebwe. Yari test itwibutsa ubwigenge bwanyu, yari test itwibutsa ubwigenge bwacu. Muri iri jambo ryo gushima yongeye kwerekana ko politike yiwe idashigikiye na gato ibihugu by'uburengero. Yiyamirije ivyumviro vy'abubakana bahuje ibitsina byariko birakwiragizwa n'ibihugu by'uburengero. Yerekana ko yiteguye gufasha Uburusiya ukongera kuba igihugu cy'igihangange nkuko vyahoze. Itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2014 ingabo z'Uburusiya zinjiye muri Ukraine, bigarura intara ya Crimea n'ibindi bice by'intara za Donetsk na Luhansk. Muri Amerika n'Uburayi zarinduro invasion illegale, Uburusiya bufatirwa ibihano. Ariko Putin yarafashe urugendo rwo kwagura igihugu ciwe ubutagisubira inyuma. Itariki 18 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018 yongewe yindi manda, atsinze ku majwi 77%. Yakomeje politike yiwe yo kutavugirwamo kugira ntagire ikimubangamira kuri politike yiwe. Muri ntwarante umwaka wa 2020 yahinduye ibwirizwa shingiro, maze rimwemerera kuba umukuru w'igihugu gushika mu mwaka wa 2036. Ku itariki 24 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 ingabo z'Uburusiya zongeye zinjira muri Ukraine. Iki gihe amakungu cyane ibihugu by'uburengero byongeye gufatira ibihano Uburusiya, ariko Uburusiya bwari bwiteguye nta na kimwe cyashobora kubuhagarika.
ibihugu by'uburengero byashigikiye Ukraine mu kuyiha ibigwanisho kugira ihangane n'Uburusiya. Kugeza uyu munsi ibiharuro vyerekana ko abantu bagira ku miliyoni bamaze kwasiga ubuzima kandi bapfuye bakiriko, kuko iyi ntambara niteze kurangira muri ino misi, na cyane cyane ku biganiro byose vyategowe ngo iyi ntambara irangire ataco vyashitseko. Abantu benshi biteze ko President Donald Trump ashobora kudakora nka mugenzi we Joe Biden akareka gufasha Ukraine, ibintu vyotuma intambara ihagarara. Ariko nta ubizi, reka tubitega amaso. Ndagushimiye wowe washoboye gukunkurikirana kugeza ku mpera y'iyi video. Ntiwibagire gufyonda hari Jeme na Sabone kugira twubake umuryango wagutse ubashe kwibonera amakuru ari mu ubwenge n'ibindi byinshi utaruzi bivugwa hirya no hino kw'isi. Imana ibahezagire.